abarundi barafise ijambo bakunda kuvuga mu nkuru bita ikiyago ngo ni gisumba ikivi. Mugabo akabivuga iyo umuntu yanebwe akishinga gutera inkuru. Mugabo hari igihe ikiyago kiba igisumba ikivi cyangwa naco nyene kiba ikivi iyo abantu ariko bayaga ibintu vyubaka. Kuri iyo nyifato yacu abarundi ivyo no twita ubufasoni, umenga ubufasoni nuko atanakimwe wavuze nuko bunyegeje kuri sije twese ndaziva kukini. Ahubwo reka nakubaze we Big canke Ozi. Nta kintu cagushikiye uri kurakura ugasanga umuvyeyi ntaco yakubwiye hama ntivyagushikiye ibintu vyinshi nta burorero mufise two kwibaza kubera iki tutakibona abantu bavuga ngo twihangane iyo option ntikiba pankati ya twihangane imeregeze ko kwihangana none kwirinda ntuko kwihangana bavuga ngo bareka ngo bikunaniye kwihangana bikunaniye kwihangana abstinence ni ikintu twamenye kuva kera ariko ico ntabwo ugasanga umuntu biragoye kuvuga ngo uje kwa muganga uvuge ngo hari udusununu tumvise ko turiko turakura ngurare wicaye tubabaza iyo tukubabaje nuko ubugeze kure rero agasununu rakabona kavuga uti mbwira iwacu dufise udusununu agasununu kacagaza kakiinstara ku gihimba cirondoka canke agasununu kakaza kakiinstara ku munwa kubera ko habaye iki gusomana oya umunwa wasomye igihimba cirondoka gifise iyo ngwara neza cyane bani kondirome nye yego urumva iraza canke ikaza iza mu buryo bwo dosonono canke ikaza imeze nk'umubiko w'isake urabona irya crete y'isake ubugirigi umubiko witwa umubiko umukirende wita iki ndetse witwa ubugirigiri bugira babiri ni burya rero mu Kirundi ngo hariho umugani uvuga ngo umuvyimba w'umwana uratwarika. Donc umunsi ndawumva nabavanye umuntu cadamuhaze vya vero rabahategura baho cadamubwira none usigura iki. Hi guys, how are you? Mumeze neza murakomeye. Je ndakomeye, meze neza ndashima Imana. Karibu kandi muri podcast Gatoci. Abakunzi bacu, abatari abakunzi bacu, karibu mu bakunzi bacu. Mugire subscribe, hama mushire ko like. Komentari ni nyuma y'ikiganiro canke hagati mu kiganiro. Ariko niba utaraba umukunzi wacu ngo uje mu muryango wa 7 Vibes gira subscribe komsa ushobore kumenya byari twashaka ibiganiro dukora amabisi atandukanye. Iyi ni imwe mu ma emission acaga kuri 7 Vibes iba ku munsi wa gatatu 2 mercredi du mois sauf ko ku kwezi twagize ama mercredi twari twirishe ama mercredi yo mu kwezi guhese tutashoboye gukora kubera amatara nubu mana ndagusabye n'umusara matanaze gucika mu kiganiro hagati amen kuko ndayibutse kandi ndayasomborokeje buri gihe ndayavuze acacika kandi acika mu gatoci gusa abakunzi bagatoci ntimusenga mushobora kuba mudasenga kuko ndabakeka anyways kanakiri umukozi wanje Regis Barigume aramutse community yiwe ufite abafana my brother benda vyutse uravyutse ndagize mumeze neza nukuri muri ntore gose yavuye je nimwe mukurikira mu butore kubona mudukurikira mudushikira mutwe baririmbira ya verse ya gayewe barigushirire urakundi ngorane tekereza tuzogira ikiganiro cy'umufana tubaza rero bose babandi trani podcast na kare ni podcast iyo bari concert concert commentary igeze muri concert ego kare mu kiganiro merci kuturaba merci kutanga kugira ama reaction yanyu namwe murabizi kuva kera abarundi barafise ijambo bakunda kuvuga mu nkuru bita ikiyago ngo ni gisumba ikivi. Mugabo akabivuga iyo umuntu yanebwe akishinga gutera inkuru. Mugabo hari igihe ikiyago kiba igisumba ikivi cyangwa naco nyene kiba ikivi iyo abantu ariko bayaga ibintu vyubaka bishobora ico bifashije. Rero ngaha turagerageza kugira ikiyago au sens propre igisumba ikivi.
cyane tukagerageza ikiyago vy'ukuri kikabikivi ku buryo umuntu atwumvije tuko turayaga yapre na quelque chose agira ikintu mu buzima bwe wahindura canke yumva yize canke yumva aronse conversation bandaniriza handi so karibu mu kiganiro ngira mbanze mijambo umushitsi yivuge hama tuhafi tubandanya mu kiyago yego umeze neza wewe mbe nakubariza uwo mbariza kanyiri kura mwandikira umuntu ze kungira Emery karibu murakoze ego musafu fenomeni kudagushikare ku bantu abantu babonye umuntu bamutumiye kuri internet arige bagira reflexion ko gusomeza ngo watumye Emery kumbe wamutumiye nka hari igituma kana ko wamutumiye kubwiyo sije canke bikiro twashaka utwibwire hama tazi urinde ukora ibiki uje ukora ndabibagije kwera bihuye nivyo twagutumiriye urumva yego murakoze kumpa kanya no kuba mwantumiye je nitwa Emery nkaba ndi umuhinga mu by'imibano n'inyifato si nkaba ndi n'umuhinga mu byerekeranye no kurwanya indwara zifatira mu bihimba by'irondoka nkaba nkorera ikigo ANSS Santé Plus murakoze ego kubara bakurikirana ikiganiro nibaza ko mwumva ko bihuye cyane nivyo dora tuvuga kenshi cyamutaba gituma ari ngaha rero ikintu nanifuza ko tuvuga ko no munsi ni imwe masije kera wabona ahantu hose ku radio amapankarte ku ibarabara iki mugubu menga byaranyitse c'est vrai ko kera hari huzuye amapankarte ku ibarabara ya sida yiki mugabo ubu hayagihari kandi afite twebwe ikiganiro cyacu kiravuga ko gose rafa pastor yageje kubivuga mu Kirundi irondoka rijanye n'amagara meza donc harimo rero niyo kote yindi yuko ibijanye n'amagara meza sinzi ko novuga nti kubijanye n'ubuzima bw'ibibera byose ku gitsina n'ibiki kubiba sinzi ko ingwara ziba uburyo izi ngwara nagerageje kuraba kera bazitama MST barahinduye bazitama IST rero just imbere yuko tujya ama detail menshi akantu gatoye nibaza ko abantu benshi bahora bibaza nibaza ko katari technique mugabo umuntu wese ashobora ari bagije arenganya kwibarabara kera hari uziye pancarte ya sida kwibarabara hayagihari ntavyonzi ko ivyo bintu bifise ko ide ituma zitagihari canke habaye icyo twomenya ca mbere nuko umugera wa sida warigeze kumara igihe uriko mu Kirundi kizavuga gutikiza inganda mu myaka 80 na cane kuduga mu 90 imyaka 90 aba bakunda gusoma ibintu kuri internet nibo bahora babona yuko no mu bihugu biteye imbere nka Etats-Unis leta z'ubumwe za Amerika harabibazo bisa nk'ivyo ugasanga abantu bariko barapfa cyane no mu Burundi vyari nkuko nyene hama hari ikibazo cyane kijanye no gukumira abantu ico ni cambere ikindi naco kutamenya gukumira umuntu iyo bamwikeze umugera wa sida twarigeze kumara igihe abantu bibaza yuko no kumukora ko ari kibazo turamara n'igihe twibaza yuko mudashobora no gusangira igikombe ngo munywera amazi hamwe cyangwa mwicarane ngo canke uheze ngo wambare impuzu yambaye ico naco cari kibazo hari hakenewe ko haba ihimiriza kuvyerekeranye n'umugera wa sida kugira abantu ntibasubire kandi gukumira umuntu osi hakaba nibindi nisekeza ryabaye kugira abantu bashobore gutahura mbega umugera wa sida niki muribuka yuko turabana harantu twabona amapankarte ngo twirinde ibihenda amaso sida ni gikoko uribuka iyo afishe afsuruda n'imodoka n'abanyeshuri bambaye bleu blanc umukobwa agiye guha ukuboko umugabo amahera ariko araseseka mu mufuko hama hakaba n'abandi bagenzi be koramuhamagara ivyo byose yari sensibilisation ryari himiriza ariko riraba kugira abantu bamenye umugera wa sida wandura gute murazi ko twirinda ibihenda amaso
sida n'igikoko muribuka ko hariho n'ibitabo twahora dusoma mu mashuri y'intango vya Kami na Kunda canke Nkunda ntavyo nibuka neza hariho uburyo bwinshi bwo guhimiriza ariko cyane ari kugira tumenye umugera wa sida niki wandura gute ukingira gute usi harimo no kugwanya iryo kumira rifatiye ku bantu bagendana umugera wa sida murazi ko kera twavuga ngo abantu bagwaye umugera wa sida kwera ko twarabona abantu mu gupfa bonda cyane bagatakaza ibiro ariko ivyo ni ibintu avec iryo himiriza ryagiye riraba bitewe n'inguvu ubushikiranganje bwo kugwanya ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya umugera wa sida bwakoze byaratumye tugera ahantu kwisemo ishimishije aho umugera wa sida mbere no mu karere twebwe twashitse ku biharuro bishimishije cyane ubu sinababwira ngo ibiharuro bigeza kubera ko nta vyigwa beruka kuba ariko umugera wa sida waragabanutse mu Burundi ibiharuro dufise n'ivya kera ariko harabaye ikintu gikomeye cyane uragwanya alors pour le moment ivyo bintu ntibigihari kubera ko ugiye kuraba uburyo bwo guhimiriza bwarahindutse abantu baramenye umugera wa sida carico ntitwokwemeza ko ari bose ariko umugera wa sida twaramenye niki twaramenye wandura gute wanduye ukoriki usivye ko na rimwe hariho igihe usanga umenga twarasamaye mugasanga hariho abantu ariko barandura muri no mwanya turiko turavugana kubera ko twijajaye voilà ego urumva harabaye ikindi kintu cyuko sida yaramenyekanye izindi ngwara ntizamenyekana cyetse kaza ziravugwa izindi ngwara donc ziri nazo nyene ziri sexuellement transmissible donc nazo ntizamenyekana canke kubera cyane donc point on tuvuga muri kino kiganiro cyacu y'ukuntu abarundi dufise ibintu byo ibintu dufise amasije menshi mugavugirwa mu namatama ngo hewe ngo urumva ngo shango kumenga ngo sigaye afise ngo ibintu mu maso bibiki ngo kumenga ngo hewe ngo ibintu nk'ivyo ugasanga peut-être naka hari umuntu afise ubumenyi cyangwa amaze kujya muri seminaire kuva mu information kanaka ugasanga hakoyo gusinyara ati hewe ko nakubonye ntumbaze ukunda kwiyagaza hano hantu uzorabe kudafise amaje ibi ibintu nk'ivyo abarundi deja okay abarundi turafise ikibazo cyo ko ufise akantu ngaha kuzuru abantu bibagora gusinyara ati cyangwa isombe mu menyo just kugira wumve tuntu turi banali urumva ndabizi ko nari isombe kunsinyara ko ufite isombe mu menyo bikakujena kuri turi nyene turirinda ushika note bukamaramara ndiko ndirinda sinarareze ko none ngubu ni yamaramare gani wozo mu maramaje wari kumusinyara makakura bigahera rero urumva amasije ho afatiye ku gitsina iki ibintu nk'ivyo ho bica bibaba mangane ntozeye bigahera nize rero izindi ngwara sinzi ko just gusita izindi ngwara zoba zitavuzwe gose mugabo ziri mu sinzi ko zaritse kuvugwa kubera zitica gose canke peut-être na sida ndashobora kuba mfise conscience yayo kubera je pancarte ugasanga niyo nzagura n'ama pancarte ya brenohage canke yandi izindi ngo gusanga ko ndazizi ibintu nk'ivyo sinzi ari izindi ngwara zirahari birakenewe byo kuri ko tuzigaruka ko nkuko kwa sida nibiki canke nibisanzwe nta okay ico twobivuga ko nuko ugiye kuraba twebwe nk'abarundi muri rusangi dusanzwe sinzi mu kirundi ngene bavyita ariko hari amasuje ari tabu wowe na nikita nzobahuza ko akavuga ikirundi inde cyo kirundi wagikuye kuko twakura ariko yatura muri oti ndumbi bano ruko bivugisha ukuri je nkunda murabuko embe cyo kirundi mwenewe abarundi nukuri ibintu hari ibintu biri tabu cyane usanga ntibivugwa ko ntibikogwa ko surtout ibintu bijanye n'amabanga mpuzabitsina canke ibintu byose bijanye n'igitsina ntitubivuga surtout iyo turi kumwe n'abantu bakuze ntitubivuga ntitwivuka amasuje nkayo hama bigatera ibibazo bikomeye cyane ivyo ndabikwiye kuvyo ruvuze ngo mbega ntavyo twigera tuvuga nta bana bigera bavugana n'abavyeyi ibintu bijanye na ico twokwita education sexuelle
iyo abantu bumvise education sexuelle abantu baca biruka kubera ko bumva yuko nza kuvuga ibintu by'ibitsina n'umwana wanje mugabo biranakenewe ko umwana basi biranakenewe ko umwana unamubwira basi ku bintu bijanye n'umubiri w'ingene ushobora guhinduka abana barakura umubiri wabo gahinduka ntibamenye ntibabitahure abana babigeme barakura bakageraho baja mu kwezi batazi ivyo ari byo kubera ko umuvyeyi yaravuze ati none nzomubwira ibi bintu nanje no bantisonera oya sinshobora kubahuka kuvuga igitsina ndi kumwe n'umwana wanje mugabo ukibagira ko uwo mwana urekare kumubwira hajya muze murabe ku ishuri iminsi yose hariho umwana w'indarangavye yama afise amasuje azi afise connaissance ku bintu byose uwo mwana umubwiye ku bintu bijanye no kwikinisha arabizi afumavuga ibintu bitari byo mugabo wumvise ko aziyo ico turakigarukako wamubwira ibintu bijanye n'ubutinyanka arafise inyishu arabizi wamubwira ibintu bijanye n'ama ati buriya wewe hariya anye hazohinduka gutya ababizi rero ico tusha tugarukako ni kimwe ozi yaravuze mbega uwo mwana afite information zimeze gute uwo mwana aza gutanga information zitari nziza haraza kuba harimo ikintu kitarico kandi wundi aza kucizera uko we rero uri umuvyeyi ukacuhengera wa mwana agiye gukura ko ari ucuzane ico ukaje utangura kuvugana amasije nkayo ubona umwana ariko yakuze canke ari ikintu cabaye ajari ipakiye information akarorero gasanzwe umwigeme akiri muto umuvyeyi arashaka kumubwira ati bigenda uko hahinduka uko bigenze uko bisigura yuko wewe urashobora gusama rero ukwiye kwirinda ukunuko muga kenshi bakubwira ngo ntuzogendane n'abahungu kwishure turiga abahungu n'ibikoko muri sport tuba turi kumwe hano hose tuba turi kumwe sisi rogendana n'abahungu kubera iki rero birakenewe ko umuvyeyi agirana ico kiyago n'umwana akamubwira ati buri umubiri urahinduka uko iyo uhindutse uko bisigura yuko bigutwara aha hama kugira aha uri kuri rugero ugezeko rero kugira witware neza wokora A B C D mugabo rero ivyo bibazo birahaba umuvyeyi ntabikore mugabo abona twayinda ngo urankwegeye nene n'igiki wakoze kugira ntagukwegera imbere ifare kumuhama information yose urumva ico ni kibazo gikomeye hama rero ngaruke guca waruvuze kubijanye n'indwara zifatira mu himba vyirondoka ni nyinshi cyane nyemerera kubera n'ivyinyifato ufise ico bizi ubizi wa presence yavuze ko ari byo wize iyo nyifato dufise y'abarundi tureka kuvuga ibintu kandi tugacha twumva umenga niyo ndero jane turafise indero kuba nta bivyaze n'umwana umenga nyene nda ni pidere ndafise indero ndagize ibiki ibintu nk'ivyo nabwo butore urumva gushika bigize ingorane urumva hariyo pidere turushora kuturaba akavuga ati je nta vyigize ndabayagira kandi umwana wanje nta ndazaniye canke nta bikenegene mugabo kubigenda kose umwana wawe yari kubareze kuko arashaka kuba atabizanye bagushika no munsi yuzuranye be information bicafuye mu mutwe yatoye kuri wa mwana wo kwishuri by'amafuti sinzi ko tugerageza kugira commentaire gato kuri iyo nyifato y'abarundi twumva umenga n'ubufasoni kuba ntabivuze kuba je nabana tuyaga gusa bakoze devoir bagize ikintu kibintu nk'ivyo kandi nzi mbona imyaka umwana ariko arashikako nzi ko umunsi umwe kuzova ku ishuri bamuzomera kubera ya Jeff tashe ku jipo yiwe inyuma ibintu nk'ivyo kubera atavyaratse takintu na kimwe urazi kera hoho peut-être abana bubu bari civilize gatoya n'abagenzi be bona mu proteger n'ibiki kera umwana w'umukobwa ashikwe n'ikintu ku ishuri abana baramuzomera ugasanga mwe n'abakobwa ko baramuzomera ubu nabonye menga abana barafisa akantu mu mutwe ko gukomera gatoya sinzi ico kavako ngo gusa nashaka gusugira iyo commentaire kuri iyo nyifato yacu abarundi ivyo no twita ubufasoni umenga ubufasoni nuko atanakimwe wavuze nuko bunyegeje kuri sije twese ndaziva ku kimi ahubwo rekana kubaze we big canke ozi nta kintu cagushikiye uri kurakura ugasanga umuvyeyi ntaco yakubwiye hama ntivyagushikiye ibintu byinshi nta burorero mufise cyane gose uburorero ni bwinshi bwanze jewe ndashobora gutanga témoignage gatoya igihe ntwari ndayapeshi mama wanje yarashavuye cyane nk'abavyeyi bose mugabo sinzi somehow ari gica mu bintu ugatewa naho gacuba igikoko nasanze namubwiye mama je ibintu byigeze umbwira
eske hari umunsi ugeze ngicarika kandi natsinda nayo mu gihe hari n'abandi bantu bari ngaho genre abatante n'abakuru banje bambwiye wowe kuri kurankarira cyane urambwira nabi warigeze ngicarika umunsi urambwira ati bino bintu bimeze uko unye hari haheze iminsi nk'intari tension itameze neza hagati yanje na mama mugabo nuho twimubwira deja n'abantu bari barenga baci bamuhindukira mama ati rega avuze fact eske waramurondeye uramubwira ibintu bimeze uko unye shahace mama yaciye yakira shavuga none ndafise mo part y'ikosa yiwanje c'est vrai yarakoze amakosa mwe ndafise part y'ikosa yiwanje kandi baza ko ari nuko je nashoboye gutinyuka nkayimubwira même si numva meganije ndi mwikosa mugabo ndashaka kubona ko hari ikosa namuvye wanje afise somehow hariho ndazi ko arabana benshi usanga bagwa mu ma-erreur abahungu canke abakobwa ugasanga wa muntu wari wizeye yari kushaka kubikubwira kandi suko abavye baradukunda cybaze ko harimo nakantu nyene ku Burundi canke ku pfasone ntazica bufatiye mvume ngo kuvuga ibintu nk'ivyo deja baramaze kubigira tabu le fait que bisiga kora birateye ubwo mwana muvye akarakurunga kuja kubikora ivyo bintu alors que ari karagukingira rero abavyeyi sukwa nk'abana ahubwo maybe harimo n'impuhwe zo kwiyumvira ati nkayimubwira ati ahubwo nisawa atabizi umuvyeyi yiyumvira ngo umwana ntavyazi rafite ko ntayimubwiye ça veut dire ko nta information yafise ko nimbere ngira ko abavyeyi bacu bibaza kumbe amakuru yakura mu barabara yakura hari yanya akiyumvira ati ntabimubwiye ndiko ndamuproteja mukutamenya mutagira information y'ivyo bintu kumbe mukutayimubwira ahubwo uri kuratuma aza gusanga yabiguyemwo oyo ho twuvusanga ataco uri bugaruri rero je ndagirwa gose ko at least muri imyaka hariho maybe ibiganiro bishaka abavyeyi bashaka kumva ko hariho ama idée dufise natwe bwo ari different nabo bafise bakabona ko ari ahantu ho guhindura mugaje na manibaza est-ce que surtout abantu baraba biganiro byacu ko nkanje nabigi twevuka iyi sujet twivuga ko mu podcast yacu yose tuvuga est-ce que abavyeyi muruha kubwira abana banyu ku vyerekanye na santé sexuelle yakubona abana banyu muga la question est-ce que murabikora vy'ukuri fo twabivugiye kuva aheje kubivuga Emery ariko arabivuga naciye mbona David ariko arabivuga ncambona ubundi muncenga mu intebe ariko arabivuga et je me suis demandé est-ce que abantu baraba biganiro byacu ko tubivuga kenshi est-ce que baramaze kubigerageza umuri biragoye nivyo nanje ndumuvyeyi umwana wanje afise 8 ans ejo azokura ageze muri 12 ans 13 doit ma adolescence ariko ni vrai est-ce que ndatumaze kumvugisha pishe kuntu bisabijanye santé sexuelle or nigo ndavuga ko ibiganiro imisi yose donc c'est pas ikintu coroshe vraiment mugabo nibaza ko le fait ko tubivuga kenshi ni ikintu nyene gifatiye runini umuryango surtout n'abana il faut que dutinyuka pe hariho ikintu kiba dans la psychologie de l'enfant nuko umwana akiri muto abakeneye ngiramuramaze kuvyumva umwana abakeneye protection mu papa abakeneye na affection mu mama ivyo ni ibintu ntahara mu buzima bw'umwana n'igihe umuvyeyi umwe atabahari birakenewe ko hari umuntu umwe ashobora kuhaba akaba muri ico kibanza rero umwana mu myaka ya mbere abakeneye umuvyeyi ni naco gituma iyo umuvyeyi agiye ku kazi canke agiye gusenga batajanye n'umwana canke agiye gutembera canke asohotse umwana ararira kubera umwana aba yumva yuko wewe uri kirumara mu buzima bwanje kandi ugiye nta kintu kimwe kingaho antisa yuko havugaruka niwo muwabara umwana bafise umwana aragatangura kwiyabitiwa yuko buri aragenda akagaruka ndamukunda mugaragenda akagaruka rero umwana papa we na mama wiwe niyo siya yiwe muri si yiwe muga certain moment iyo umwana amaze kugera muri puberté umwana atangura kwidetasha n'abavyeyi mwibuke ko turiko tuvuga la psychologie de l'enfant atangura kwidetasha n'abavyeyi yatangiye kwidetasha n'abavyeyi atangura kwiyatasha gato na le monde extérieur iyo si yo hanze rero iri nyuma ya bavyeyi iragera ahantu igatangura kumuha information iyo umwana rero ataje afise iyo bagage afata za information akuye kuri bamwe bo hanze kandi izo rero nukuri bice byinshi kwijana zirimo amakosa ziba zirimo amakosa hewe barakubesha ndakubwiye kuryamanye n'umuhungu cyo twarinda Jemaze kuryamana na batatu rero umuvyeyi akaca ashaka
kuja kuregla ibintu umwana ageze no muri adolescence yaravuye mu bwana araja muri la puberté arava muri la puberté ugiye kumuna ageze muri adolescence adolescence yoyo abageze ahantu yumva keneye kuba gutya le monde extérieur kandi abageze ahantu yumva umenga non seulement ko umuvyeyi ubunye atakiri monde yanje umuvyeyi ndakeneye ko twumvikana tuyaga twese duhagaze tungana abavyeyi rero ntibagera ahantu batahura wa mwana situation arimo ya crise d'adolescence wa mwana akaca yibamwo avuga ati jewe papa ntitwumvikana mama arastressanya wa mwana kenshi Imana yagufashije uragenda ukarenga adolescence wa mwana akagaruka kandi ukabona ko asubiye kandi kuba umuntu atekanya avuga ati bon mengesi yaramwigishije ariko muri iyo periode muri ico kiringo uzi what's gonna happen ibara nihurirwa niho abantu benshi bononekara niho information nyinshi zica mu mitwe y'abantu wewe rero ukacuja kuregla ibintu umuntu muhuriye ku musozi utazi igihe ariko araduga umusozi byari yakomeretse byari yashize ko pansement byari yanyoye ibinini by'ubushuhe byari yamenye kwivura kubera ko abavyeyi haragira igihe nabo nyene rimwe so gushaka kubatahura ariko nabo baragera igihe situation z'ubuzima zibarenga ugasanga nk'umuntu yiriwe ku kazi atashe mu ijoro ugasanga umunsi aronse ni wa dimanche agiye gusenga abana ikinaca babaza ni mwakoze amadeyade alors que abana pendant la semaine hariko haraba ibintu byinshi urumva rero ni twe tuja gukosora tumaze kubona ibimenyetso alors que hariho periode kuva ku mwana w'imyaka 7 8 hari ibintu byinshi bimuca mu mutwe ntituce twongera ko ikindi kintu giteye ubwoba ukuntu abana uno munsi bafise access kuri internet kandi internet atana protection irimo kandi bumva igifaransa n'icongereza donc information ruri rwose uyivugamwo arayimenya ugize Imana bakaraba ama emission ntibaraba ibindi kubera ko bafise access kuri vyose abana bo basigaye bantuze na historique barazi kuyifuta ego urumva rero ni ibintu byinshi information nyinshi bafise uwo kandi umwana yagushigiye nyine ategeza ko umuntu ari vulnerable kubera uri umuvyeyi wiwe hakoreka ko atacashoboye atanicazi alors que umwana ushaka gusanga ageze no mwishira umwigisha asohotse ari we yigisha hagati ibintu bigendo gasanga n'umwana wawe canke n'uwigiye n'uwigana n'umwana wawe baca baje imbere donc ni ibintu nkuko ariko ravuga abavyeyi bakwiye gukorerako kubera ko ntuzomenya ryari umwana yononekaye niyo wabona ko yononekaye nuko kenshi na kenshi bizoba bigoye gukiza kubera ko nta zindi information za kumubwira izo yafashe ubwa mbere zari zikomeye kandi yazifashe akiri niyo madone ya mbere yakiriye umva ayo madone arakomeye gusumba ivyo kumubwira mu nyuma ntama rero dugaruke kuri ya suje ya y'ingwara mbega izo ngwara zifatira mu himba vyirondoka nizihe nagira mbanze ngombotse kibazo yakubajije kugira kubera ko hanini ni emission yacu ihagaze nyene kuri ivyo abantu baratinya kuvuga ibintu bijanye n'irondoka bijanye tukora ibintu bijanye n'igitsina bumvumengo nyene ni tabu mugabo wokirira haje cyangwa kahapfira rero ko tiyo kubona ashobora kuhapfira ni abantu benshi birengagiza tunanabivuga mu kino kiganiro aro hari ingwara nyinshi zitari sida abantu bandurira mu mibonano mpuzabitsina bidakingira kandi bivuga uko onye mugaye izo ngwara usanga abantu batazifise ko information ugasanga ntazo bazi ntibazi ngo ni ingwara niyihe mbega umuntu ayigwaye agira ingaruka izihe est-ce uretse sida idakira izindi zirakira est-ce zikira warugeze hehe sinzi kubitaho kugira ngo maybe abantu bashoye kumenya ati rega kandi nabyo atabantu basigaye barijajaye twageze gukora emission na Feelbite ntibakicikingira bagira ikintu kimwe biraho nyene sida ntayikibaho bazi ko takibaho roko iracahari sinzingira wowe kuba nabikora mwo tubwira ni ingwara izihe exactement ayo ma IST na yahe afatwa gute eske umuntu ayifashe agwara gute eske arivuza mbega zirandukira ibintu nk'ibyo okay ikintu uko ravuga hari ikintu nce nibuka peut-être ngira tutigeze kwiyumvira naco nyene kuri bimwe vy'ama pancarte two kwibaza kubera iki tutakibona abantu bavuga ngo twihangane iyo option ikiba pancarte ya twihangane beregeze ko kwihangana none kwirinda ntuko kwihangana barabavuga ngo bikunaniye kwihangana bikunaniye kwihangana abstinence ni ikintu twamenye kuva kera ariko ico ntabwo kikiri mu ma option
suko tutacigisha turacigisha kenshi kandi suko atari abantu bihangana ariko kuva za pancarte zo kuri Kotebo zatwirinde twihangane byanse dukoresha agakingirizo murazi ko haje niza umusore w'indero umwigeme w'indero mbega kuva iryo himireza ryose ryabaye kandi ivyo ntibyabaye mu Burundi gusa sinzi ko nabagiye mu bindi bihugu bibanye ko babonye ahantu biringa umusore w'indero ngo umwigeme w'indero umusore w'indero ngo yirinda ngo kujana ngo nakagwi ngo kabatwaranya bahuru ibintu nk'ivyo ariko no kuvuga ngo option ya abstinence kwihangana yarigishijwe kandi biracigishwa tazi ko abantu bose bari muri monde ya santé sexuelle reproductive mu bintu bigisha barigisha kwihangana nico baherako ariko vyabaye cyane yaba barihanganye no kuvuga yuko no kuvuga ngo option yari kwihangana byanse hagakoreshwa agakingirizo zari kwihangana n'ubu plan B izaruko plan A yabanje mugabo ukora plan A nama projet yose ukora plan A hama plan A yasi ntukora plan B ngubunye plan B ni yabaye plan A plan A yabaye plan Z no kuvuga ngo malgré iryo himiriza ryabaye abantu burya twasanze ni option imwe mu bindi mugabo ujya ntabyikoreshwa cyane alors ingwara zifatira mu himba vyirondoka ni nyinshi bwa mbere twatangura tukavuga umugera wa sida uyo wowe turawuzi kandi umugera wa sida n'ubu uracahari urandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina cyo ni kimwe urandukira igihe umuvyeyi yibungenza akaba ufise ariko ntaje kwa muganga ifoko aja kwa muganga atagiye kwa muganga nikibazo abagomba kwanduza uwo mwana kubera ko ubu turafise de generation y'abadolescents uno munsi bavutse ku bavyeyi bagendana umugera wa sida kandi bameze neza batigeze bandura uno munsi turafise couple z'abantu umwe agendana umugera n'utabugendana kandi bakavyara abana bakomeye nkuko dufise uno munsi abana bashaka kuba bafise imyaka 10 ariko banduye kubera ko abavyeyi babo ivyo kintu batigeze bagikurikirana ico ni ikintu gikomeye cyane kandi urandura no mu bikoresho bitobora uruhu ntaho vyigeze bigenda imyaka ntabwo yaje ngo icihindura mode de contamination uburyo yafata ni kugifata kandi uwandura aracandura wamwe n'ubu ni kuri sinovuga ko ari kuzokwama kubera ko hari ama information yabaye menshi mu zindi ndwara twovuga hariho umugera wa hepatite hepatite irandukira biciye mu mbaviro yego cyane hepatite yihe komera n'uvuna n'uvuga ziratandukanye hariho B na C na D na nshuti namwe bakunze murabona ko nabatarabitse umugera wa hepatite urandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina kandi urashaka kwandukira biciye no mu mate abantu basomana murakoze cyane ndakunda abantu bacaguma bankomplete muze murabandanye uko nyene sawa pastor Emile hariho n'izindi ndwara abantu ngira baharazumva atizo zifata abantu bo hiyo twe ntabwo zitura hepatite imeze gute hepatite ni imwe bita ingwara y'igitigo mugabo umugera ni hepatite niwo ufata wandura biciye mu himba vyirondoka rero igihe umaze uteza igitigu hama niho hazana y'amasirose n'ibindi vyose kandi indwara y'igitigu ni indwara yica cyane ku isi abantu benshi kandi iranyarutse hariho na syphilis ni indwara nayo nyene igoye cyane kubera ko ntiboneka syphilis nagira ni inzoka syphilis ni indwara ifatira mu himba vyirondoka rero ntiboneka kenshi kubera ko yigaragara mu dukomere hari udukomere tushobora kuza tukaza ku gihimba cirondoka umuhungu kimwe n'umukobwa cyo kimwe canke ikaza ku munwa kubera ko habaye gusomana nakoze gusomana konyene urumva naho haba habaye guhuza ibitsina irashaka kuza ku muntu
akandura ku munwa ni ukuvuga ngo umuntu afise ca gitsina kiriko kagakomere wa muntu agashirako umunwa arashobora kwanduka rero aho gakomere udukomere utubonye umugira ngo jengira naribomye ndyamye harasaduka urazana udukomere mu kanwa ucugumaza ngo waribomye ngo cyangwa narihekenye ngo ngira n'umuntu yamvuze ca ndihekenye ariko utwo dukomere cyaje tukaza ku gitsina utwo dukomere rero uvuga ngo wabaye wagonze imodoka urashobora kuvuga ati ngira igihe najyamana na runaka ngira narakomeretse ntawumenye canke na ma allergie bimwe biravuga mbere rero mu kibaza ngo ni allergie allergie bayita mu kirundi nyankane ukibaza zinagize inyankane hama ndakomereka rero ico ni iyo ni syphilis iri mu ndwara zifatira mu vyirondoka igoye kumenya hama haca n'indi yitwa condylome yoyo iza imeze nk'utuntu tw'udusununu udusununu tukaza ku gihimba cirondoka caye tukaza ku kuboko canke ku munwa ivuze ngo yitwa nde condylome kandi umuhungu cyangwa n'umukobwa izo zifata bose ivyo byose niko ndavuga ni ku bantu bose emere byo gutari wanangiriye ujo ngo bimbwiye mugabo rero kandi twarakuranye je nawe nuko nahinzi ko birinda option A je narinze ko ari option A mu gihe yase ntawomenya wari kuco telefone wari gusigira audio wari kuco telefone aho wari ndungikira audio tigiriki bagira ingorane amakuru ntigera cego ko tuyamenye namwe bw'abakunzi bacu alors condylome nayo ni indwara nayo nyene itavyorosha kubera ko ni indwara nayo nyene ishobora no gutera yo yitavuwe irashobora no gutera cancer irashobora gutera cancer ugasanga umuntu biragoye kuvuga ngo uje kwa muganga uvuge ngo hari udusununu tumvise ko turiko turakura ngurare wicaye tubabaza iyo tukubabaje nuko ubugeze kure rero agasununu rakabona kavuga uti mbwira iwacu dufise udusununu agasununu kacagaza kakiinstara ku gihimba cirondoka canke agasununu kakaza kakiinstara ku munwa kubera ko habaye iki gusomana oya umunwa wasomye igihimba cirondoka gifise iyo ngwara neza cyane bani condylome nyene yego urumva iraza canke ikaza iza mu buryo bw'udusununu canke ikaza imeze nk'umubiko w'isake urabona irya crete y'isake ubugirigiri umubiko witwa umubiko n'umukirundi wita iki ndetse witwa ubugirigiri bugira babiri ni burya rero n'umubiko w'isake akaboro ko gaha umwe nakabayengiye kamwe twita ijogo kakitwa umubiko yego rero iyo tumaze kuza tukinstara kenshi iyo ndwara ahantu icira abantu babona bavuga bati none indwara ntimbuza gusinzira hama ntahiri kwiraja rero hari igihe cyitangura kwigwiza ikigwiza mu nyuma ikazokura rero ikindi kintu twomenyesha nuko izi ndwara zose ko tuza kuzivuga igitsina gore barakarirwa cyane kubera ko bayimenya batevye igitsina c'umuhungu ko gikoze n'igitsina c'umukobwa ntabwo ari cyo kimwe rero kubera ko kimwe kiri hanze ikindi kirahataboneka umuntu kiragenda gakurira indani ico gikondylome igakurira indani ikagera ahantu ija kuboneka iyo yakuriye indani ija kuboneka yaduze rero kacu usanga birakene ko haba na operation umuntu agakogwa kubera ico kintu iyo yanatevye birageraho hazamo na cancer rero urumva rero nk'iyo ni indwara igoye cyane hajaza n'iyindi yitwa brenohaji iyo nayo igaragara kenshi mu kujojota birashoboka akaba ari amashira canke tuntu tumeze nk'amazi ku gitsina nk'iyo iyo umuhungu yanduye biragaragara hagati y'iminsi 2 n'itatu canke 4 mugabo igitsina gore
azoguma yumva akantu kamurya ayivuga ivyo ari byo ugasanga agiye kugaragara itevye ico kimwe n'izo ndwara zose rero indwara ni nyinshi sinzi inkuru nizo hanini ariko nukumenya yuko hanini iyo umaze kubona ikintu kitameze neza canke ukabona ikimenyetso ku gihimba cirondoka n'ama infection canke ukumva uri kurababara hari umuntu aguma yumva akantu kaguma karyaryata kuryaryata cyangwa gusasatwa kuryaryata akantu kaguma karyaryata hama ukaguma wirengagiza vyiza woja kwa muganga ukegera abaganga ukabiganira ntaco bitwaye basanze ukomeye hako usanga byahavuye bitera ikibazo gikomeye cyane ako nyene nibaza ko nikituma ngira abantu benshi baremba nuko kuntu biteye isoni mu Burundi biteye isoni kwivuza ingwara nkizo ko nibaza abagore ntibaja kuba babita gutwage baraba abantu bafise indamana we abaginekologe nibo baja kwivuzako nibo baja kwivuzako aho nawe urazi umukobwa akiri muto agiye ku muginekologe bariya mama bafise indaguma ryana inzara ugasanga abakobwa benshi birabagora kuja kwivuza ariko barabubona ko bakene kwija kwivuza kuga none ngira ngende numvise akantu mwa nkaje hari akatanguze barajyana inzara canca nkwigwa he ugasanga we yabonye ko afite ikibazo me kuja kwiha abana b'amaso y'abana b'abantu ugasanga dusanga baca bagura imiti kuri pharmacie ntuzi ikintu gira utrete ntuzi kugira wivuze ikintu wivura iki ugasanga rero niho benshi bace barembera batwara abantu usanga bakubwira ati James infection ndayimanya imyaka ngira 8 imyaka ngo 10 ngufise ngo infection ngo yaranse kuko ngo nje ko bandoze est-ce ntibirashikaho infection ahagera igihe idakira ugasanga afite odeur iri bizarre irigiyo igandanye imyaka myinshi bisigura ko na complication zirashobora kuba muri ama complication rero harimo no guteba gukira yego harashobora guteba gukira kandi urumva rega tugiye kuraba dusubire kandi tugaruke ibibazo dufise intambamye dufise zikuru muri ivyo bijanye n'indoka jana magara meza nuko turafise intambamye zibiri mu mbabarire turafise intambamye y'umuco hama tukagira n'intambamye y'amadini amadini ntatwankuhaja 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 kuba ouvert kuri amasujet kuyavuga ko turafise n'ikintu cyo gutinya kwivuza nk'abarundi mwege ntimuza abantu muri famille ugira baje kwa muganga barinda guterura nejeyo muri famille wacu nejeyo nagira n'abantu bakuze nawe ukiri muto cyane n'abantu bakuze barinda kubagirisha seminaire kugira baje kwa muganga kugira wewe uragwaye aha tugende kwa muganga ngo yango ndaza ukira ngo mpaka nini gusa ngo mukanya ndakwereka ngo haje ngo nywe ngo kanini ngo mu mwanya wanzo bantu inkungu umuntu mugakura yamaze no kuraba atagifise n'ubwenge rero uwo muco turawufise muri rusange nk'abarundi canke abantu bose n'abadocteur wo kuguma duca ahantu umwabwira ngo wagwaye uko ngo nanaka yarabigwaye ndikakurangira umuti yafashe rero ivyo onye biraheza bikica ibintu byinshi mu buzima bw'abantu rero ho vyaja mu bintu bijanye niyo ndo hajanye n'amagara meza bijanye nano kugitsina ukavuga uti none jewe mpava ngenda nkure impuzi imbere muganga hari giye muganga umugabo mugenzi wawe cyangwa gasanga n'umugore kwiyumvira none jewe ubunyene bigira bibi ahanganda mukurira impuzi yo mugabo jewe irakoze bato yangira nje kugura umuti kuri pharmacie biraza guhera hamwaje usanga uwo muti uri kurafata ibibazo vya automedication ni uko iyo umuntu agiye kuyifata hari gihe ufata umuti ugasanga uwo muti urashobora no gucreer resistance mu mubiri wawe ugasanga umuntu yahora afata paracetamol nk'akarero umuntu yarafata umuti wa grippe ntugifata hamugasanga umuntu avuye ku ma generique agiye ku ma specialité kubera ko warakeye resistance ku mubiri wawe kwera ugiye witamo uvuga ngo uwo mutuvura iki ngo mpako nyene ubona nakakara mufashije karagufashije muri uwo mwanya ariko ntuzi ibindi bibazo utazokwikura imbere bizoguhegera mu nyuma uzogwara malaria wari ufata umuti usanzwe wa malaria hama bisabe kurinda kuja mu bitaro umuti wari uzofata hazoba resistance
kubera ko utuntu duto umuntu yagiye aragira tukamutera ibibazo wiyuzuzamwe imiti. Hari ikintu wavuze chama amahezo makuru atuma ngira ngo bino bintu bigorana mu Burundi. Yo biragoye daba kubivuga ko ndababwira ikintu kimwe. Ana ni emission tuyikorana na Big Zoe somehow hari ukuntu harimo kudiriwa uburemere bwayo kubera ko harimo umuhungu. Dufite societe igoye ku aborda amasuje nkaya bikaca biba pire mu gihe ko bivuga abagore gusa. Ngira ngo kugira abantu bavyumve ko Big Zoe abarimwo kugira ngo dushobore ku aborda amasuje nkaya biragoye kubera ko abantu barafashe umuco abantu bavuga ngo ugira utiture umuco mais moi je me dis que hari imico imwe ahubwo kuvaho complete. Mbega iyo muhungu ahuje ibitsina n'umwigeme hama umwigeme agatwara inda tugaruke kuri mu bihe vya ku bantu basenga basoma Bibiliya tugaruke mu bihe vya Yesu bavuze ngo bazanye nde umugore nawe yabajati no yabikoze muramaze kubona yuko iyo umuhungu ateye inda umukobwa umenga aratesa umenga arakomeye umenga garagaje ko akomeye mugu umukobwa la societe ramuta mu bibazo bitagira izina ya muri quartier wa mukobwa agera amara amezi 9 abura hahonyora abura hanahonyora n'umuhungu nawe gomba kabaseriye akaja kubivuga iwawe kugira ngo aravuga ngo aratumara amazi bambwira ngo none uriteguye kurera umwana tukaca tugira n'abavyeyi batinyinda gusumba gutinya umugera wa sida n'izo ngwara zose zifatira mu bavyirondoka ko nibaza ko abavyeyi nivyo vyuko hari indwara zifatira mu bavyirondoka n'indi information mugani egoisme kuri pa y'abavyeyi kubera ko umwana twayinda atukishije umuryango uravyumva mugabo agwaye imva ntacho barakuvuza mugabo nta kibazo umupfa tugende tuguhambe nitumenye ikintu cyakwishe ariko inda ntuyizane ngira mvuge umugani w'ikirundi abantu bari kuri internet babakuze baze kumfasha muri commentaire kuwemeza ko bari bamaze kuwumva mu kirundi ngo hariho umugani uvuga ngo umuvyimba w'umwana uratwarika donc umunsi ndawumva nabavanye umuntu cadamuhaze vya vero rabahategura baho cadamubwira none usiguriki ngani nubwo tobubaho urahejeje kububesha urumva iva naje navuze nti je ndumva kumengo sanuba ofite exactly urumva dejoga naje ndavuze ko ikinozi yaravuze cyo kuntu cyo kumenga utwo sacrifice umwana hakumwana aza kubamba umuryango wose tukamaramara tufe tukubamba wewe urumva rero ugasanga kiramaze bisigurika cyavuga ati urumva ati umwana agize ikibazo umunsi kuja kumuhamba tuzomuterurana se turi babiri ati mugo umunsi ugira ikibazo se umwana ntazomfasha guterura se cyangwa ntazomfasha guterura nyine umviriza ico ndagishize ngaho mugabo nituje kuri urwo ruhande rw'urupfu nibiki muga turije kuri urwo ruhande rwo kushaka gusanga hari abantu babasacrifier mu muryango abana babasacrifier avec iyo filosofi naho mugano to waruwuzi ugasanga iyo filosofi kure muri wowe irahari ugasanga iyo filosofi kure muri wowe irahari la fois passée wa musoko tugira ikiganiro cyatuganira na prophète ngaha yakwavuga wa mwana yiyahura mesha kwavuga ati ufite umwana avuga ati jewe papa gasubira kumusanga nanyoye bino bintu aranyica reka ndamworohereze ni yahure komsa ntahansange izo wabihetse urumva rero nibaze yuko hariho iyo kote yuko iyo umuntu agize ikintu umuvyeyi adakunda umuvyeyi arirasira kugira umwana amenye ko ico kintu utakidigera mugabo ugasanga umwana nawe kote yiwe yimenya ryari yuko peut-être nuko uwo muriro wakije avre dutanu wakije ku bwawe wakije kubwiwe kuko umunsi umwe kwiro turuva bamwe barabara umunsi umwe kwiro turuva afise abana batatari oblige kurera agatahura yuko uri kugwanira we kuko urumva wowe urafise ide no kurera abana babaronse no mukuri hanageze ko ari responsibility ikomeye kiretse kubaronka ujiste ugigwiza imyaka 10 cyangwa 20 rero nibaza yuko naho no munsi sije nyamukuru yari kuri yo kote y'ingwara mugabo ko twatomboye akaba afise iyo double identité ebana niyikore ku bupastori bwiwe n'amashure yiwe yize nibiki atumotive twebwe abarundi kuvuga sinzi ngene tabu yitwa mu kirundi muga ibintu twagize bitavugwa canke ibivugira mu bwongoshwa canke ibivugira mu ntamatama dukubite dukarire ufite urumva tabu niyo kwitwa ibizira kuko izira bisura ko ico kintu kahema ari kibi
mufite tabu bisigura ikintu mu bisanzwe cyari kuvugwa kuko turabizi ko gihari mugabo twahisemo gukuburira munsi y'imeza donc inzu yacu sareza kandi tubizi cyera tubizi ko ubucafu buraha munsi mugakora abashitsi baje baca bicara haje bataza ko n'ubucafu tugaca tubimore va nivyo tugira turazi ubucafu ko buri munsi y'imeza kandi bubandanije umunsi umwe buzodukoza ibara cyangwa umunsi w'umwana zakanyiganza imeza bagasanga dusoga sozi ngaho munsi tukamaramara twari gushobora gukubura tukuru tugata hanze rene numva umenga nukuri sinzi nimba utwigisha nimba udukarira nimba udukankamira nimba udutahuza byo kuri yuko ivyo ndiko turagira twibaza ngo n'urufaso ni ngo atari ivyo nibaza yuko nuko twamaze kumenya yuko hariho ibintu bibiri bituma ayo makuru sinovuga ama information ayo makuru tutayamenya hariho umuco w'ikirundi muco w'ikirundi sovuga ngo basokuru nivyo baturaza ariko twisanze turi muri iyo situation yaho ntidukeneye hari ibikogwa kwa n'ibidakogwa ko mu Burundi wofumo nabikogwa ariko bitavuzwe hakaba nako kantu kukumva kumenga hariho umwana n'ikinono hajya abakenyezi baronka ama information make baronka amakuru make ufatiye ku bashinga ntaye kubera ko abakenyezi mu bintu byose abakenyezi baronka ama information make niho nkuko watanze akarorero kiwawe burya umukenyezi nubwo umuhungu hariho ibintu bihinduka ku mubiri wiwe umukobwa we n'ibintu bikomeye cyane ariko na mama we ntiyubahuka kubimubwira rero sinumva ko ari no karukundi ariko ni numuco dukwiye kugira tugira umuco wo kubivugana kera mu muco w'ikirundi hariho kuziko abantu baricara kuziko kubera ko kumva kera nta handi kure mwese abana bavuye ku ishure abavyeyi bakava mu mirima bagaheza guteka kubera ko kenshi ruguru haba hakanye iyo tuvuze kera no kuvuga ko ibujumbura nta myaka myinshi ibayeho ko tuvuga nto mu misozi haba hakanye baca baja guterama bakayaga bahejeje kuyaga busivye ko kera bacagira n'ivyo gisumanyenzi tudasanzwe tudatahura igituma babikora uwaguteye inda kagumaho ukaja gutabwa mu gisumanyenzi umuhungu nawe nyine ngo baramuha ibihano vyo kumuta mu gisumanyenzi naho rero ibihano ntivyaba bingana rero nibaza ko abantu barakwiye umuryango wose urafise ko wiyubaka ni gute umuryango umeze hama abantu ntibaronka umwanya umwe hariho umuntu abakorera nka ruguru nivyo kunda ko misi yose ku mugoroba bateramana n'abana umuryango wiwe batabana hariho abantu basanzwe bakora ubuzi bisaba yuko ataha bwije anarusha rero no kuvuga ngo umuryango wose ntibokora kuri ntibo kwadopta meme system yo kuyaga ariko ni ibintu abantu bakwiye kwiga buke byo kurondera ryari bagira ikiyago muri uko kugira ikiyago hariho kurondera umwanya mbega kera hari abavyeyi bararondera umwanya hagati ya samedi na dimanche wo kuyaga n'abana hama ni mwubahuke abavyeyi nibahuke bavugane n'abana babo bavugane ku bintu bijanye nirondoka rije n'amagara meza bababwire babahama information yose kubera kutayabahaye ayo makuru utayabahaye aha hanze hari abantu bazi kuyatanga kandi bayatanga uko utashaka kuyatanga kubera ko batanga n'inkuru zitarizo nturindire ko umukobwa wawe arinda kwandura indwara canke gutwara imbanya itifujwe kubera ko nawe umubaza ntavyaba yarashaka kumbure ariko kubwira twese twubaka igihugu ciza nuko hakenewe yuko twese turonka umwanya mu muryango umwese ahantu asanzwe abaye n'utaho umuryango asanzwe abaye umuntu abahe information zose ni mu madroit y'umwana wese kugira ronka ama information ntibavuze ufite yuvuze ngo education sexuelle umuntu acaye mvume ngo ugiye kuvuga ibitsina ngo abantu ngo nakazohuza igitsina nanaka oya bahama information basi mubwira uti ku mubiri wawe harahinduka iki ama poil pubien araza umuntu araza akazabona poil pubien ziraje ati binavyo nibiki tinagwaye umuntu akazabona agiye mu butinyanka abahungu banatahuye nagakukagenzi kiwe kamwe kamutanga kugira ama poil agundi katarakagira
kacagambira ngo ntazi ibintu basiga ko iki abantu birirwa barisiga ko korogate abana bato birirwa barakoresha amabic rasoir akaca afata nk'iyo umuvyeyi asanze muri douche akaba ari yaca akoresha urumva nk'ivyo umuvyeyi nk'ubu afise nk'indwara bashira ku mabere ngo ubwanwa kugira buze uri umuhungu ngo ari ibintu udukoko ngo tubanunuza ku mabere Jean wewe watije kugira amabere mu mirigara y'abakobwa bagenzi ugatunga ushaka no kantu tuntu twubaka utuntu tuvu tujya ngo dutuza ngo amabere ngaca urumva rero hariho ama information hanze hariho ama information menshi hariho umwana wawe ntazigera kubwira yuko akeneye kumera amapwari pibia umwana wawe ntazigera kubwira yuko akeneye guhindura ijwi umwana ntazigera kubwira ko akeneye kumera amabere umwana w'umukobwa mugabo ivyo vyose ni biganiro muzoyaga kandi umwana mwatangiye kuyaga kiri muto no mu ma confusion azogira azoza kubigusangiza mugabo umwana mutazogirana ico kiyago buriya nimbanya yitwaye we ntabwo uzoba wa mbere ayibwira uba mu bantu banyuma azemenyegeze mu isimo urumva uciba mu bantu banyuma uja kumenya indigeze kure kwacha avuga ati mama ndazi yuko yo cancumita papa nawe akacazana igipawa bakaca bimba bakaca bamba hari umukobwa nzi yavyaye mama yamenye ko afise inda umusavyara babana mu nzu twabana mu rupango twatwaye tubizi mama wamuvyatavyazi atsuko tutivanga mu bitaturaba ntabyo twavuze mama yamushikanye kwa muganga atari kararira yamushikanye kwa muganga atari kararira amutwaye kuvyara Jean yabimenya ari umukobwa wari kugisa babana mu nzu imwe cyo yumva n'abo bantu n'umuvyeyi umwana yatwaye inda 9 mois hari abantu usanga bavyibusha bafise amabase amezuku Jean utashobora kunya ko afise inda kubera inda icijanga ha mu makote ukibaza ngo no kuvyibuha no buvyibuhe hari umwana kandi agira avuke uyu mwana atashi umuvyeyi atashi afise agahinda reka ararira amaramaje ibiribwiye aragaragaza agiye kuvyara umwana nawe uca wimva mekuri katabibwiye umwana umuvyeyi we pendant 9 mois babana mu nzu imwe urumva osi nico urumva uca bibaza ngo umwana n'umutimbaye ariko ico ni gikomere oya si rezo afise igikomere abafise impamvu atabivuze kandi ikomeye umuntu agiye kubiraba asanga hari icatumye kabe biragoye kumara 9 mois ni kuvuga ko irekwe abandi bagira ararigira muga ntageze zigera umenye kuko ararigira muga ntavyo zigera umenye ni uvuga ngo arafise igikomere atashatse kubwira uyo mugabo wewe kandi uri umuvyeyi amaze kubimenya umuvyeyi acagira ikinone acakara hamaca yongereza vya bibazo nyene hamakaca kandi wa muvyeyi ntasura ngo amutekerere impanuro wa mwana hamukaca biho tuva wa mwana asiye kugwa muri ca kindi nyene agasubira akagwa muri ca kindi nyene so curondere y'umutware erega n'undi bavyeyi bakubwira ngo ntizemere ko umuvyeyi ngo umuhungu akuja hejuru niyo watwarinda ntuzutumbere muri uwo muryango zishaka utumara amanza umva toujours ni ya honneur yawe uri kugwanira honneur yawe uriyo yo kwicara n'umwana umubwira uti buri ibintu bimeze uko kuje ndaza umuvyeyi geze kubwira umwana ati jewe ikintu combabaza nuko abwira umukobwa wiwe ati ikintu combabaza nuko suko wojyamana n'umuhungu ikibazo nuko wotwarinda ndagusavye niyo wabonana n'umuhungu ukumva kabona ko vyanse ko wihangana uzukoresha agakingirizo yayimubwiye ouvertement uko nyene tubona hama wa mukobwa we yarageze n'aharongorwa ntamba nyigeze atwara kubera ko umuvyeyi aramubwiye ati jewe urashobora kubikora mugabo yamubwije igiclair vyanse uzubikore pe mugabo ntiyamubwiye ngo uzoca bikora ngo vyanse yamubwiye ati vyanse ubona ko vyanse akanyuma uze wikingire kubera ko nukuri jewe igikomere ca mbere nogira nuko nobona twayita kame murumva nk'uwo muvyeyi yarakomunitse ouvertement ivyo wewe yifuza ku mwana wiwiwe yaramubwiye nti wowe niwumva bivyanse mubiri wa n'ukontrora sinzi niyo uje ntahonze mugabo kugira ngo ntuntereke kubera nk'umuvyeyi wawe bimeze uko umwana we yimvira ati umwana umuvyeyi wanje arenze yubaha kumbwira kino kintu akabimbwira gutya anya reka sinzi ndamutere kino gikomere gasama ko umukobwa buri gihe ngerayo bishitse akavyumvira bigaje mu muvyeyi yamubwira agaca yikinga reka ndabaha akarorero kajewe kari personnel nigeze niga muri primaire mu wa gatatu
hama hari gihe wigana n'abana bakuze si ibyo ubunya abantu baheza bafise 17 ans 16 ans kera warashobora 17 ans buri 4e cyane rero byarashika ukigana n'abantu bakuze hari nabaza kwiga muri 7e wikeme bafise abagore bubatse akava haja gukora ibindi bintu rero byarashitse niga mu wa gatatu je ndicaye rumwana nyene araho takira kimpuzi hama uwundi mwana twigana ntabana bavuga igiswahili hano twaba hari parti y'abantu bavuga ikirundi nandi bavuga igiswahili badukonsidera ko turabarundi ngo bare barundi sindatabura igituma bakonsidera ko turabarundi kandi nabara barundi kandi turi mu Burundi kandi mu gusunga muri abarundi nakindi gihugu nakimwe ari geracha no biracari kandi nawe no mu Burundi ndisiri ko yarafise karanga muntu yarondeye karanga muntu ndabazi wo gusa wewe wazira ko witwa Kizimana Emery nawe witwa Kizimana Idrissa bigaca byitwa wasanga munakurikira bigaca byitwa baje kugira ngo bare barundi kandi namukije mutanga kwitwara nka bare barundi uwo muntu acavuga igiswahili acavuga ngo bon kera rumva barana dukubita ntibatwemera ko tuvuga igiswahili ururimi rw'abantu badafise indero hama uwo mwana w'umuhungu acariyagaza ku gitsina yagaje avuga ibiswahili byinshi nene arabivuga ngo wiko nanikura ndavuga nti nanikura kira igana kiza guhera urusha acavuga ngo yikona nikura cena nje nakanwa amaso ntihananikura ivyo bimurya nibiki hama aja gukura impuzu yereka abandi bana hagiye kwereka abandi bana nanje ndasimba nyene nk'umwana ari kihoye nyene nja kuraba mu bituragiye nari nkanuye amaso bijya bintu mbonye nibiki ndagira confusion sinabwira umwana numwe twicarana sinamugira ikintu na kimwe wobenga babitahuye wowe nyene uri abandi bose mbona biri normal je navuga ibintu bibaho iyo cyo mwageze bigaturaziye meme hama je burumva cyane agenda mushitse muri quartier ndabaza nyene kakana nyene kamusanga kabangutse nyene kwibarabara mu bana ndabaza nti yambwiye nabonye ibintu bisuku nuku habaye iki nibiki ngo bijya ngo ni normal umva je navuye narinze mva ku ishuri ndataha mwe nyene usanga mutaha 11h30 muga mvuga nti aragwaye ahubwo nuko muronderera ubufasha bakamuvuza acambwira ngo bijya ngo bavyita uko ntibiri normal ngo hajya ngo abantu bose bakuze ngo nawe ntoya ntaje je nibijya ntibishoboka avuga ntibishoboka ni gute je bijya ntivyoza kuri jewe ngo hajya abantu bose bakuze barabifise big ozi narigeze gufata nk'iminsi nkingahe mpagara nkabona umuntu arenganye ntajya n'ujya arabifise kwari normal arabifise wageze medita umwumwe ukabona umuntu ngo ni sawa urakomeye ndakana avuga n'ujya arabifise yo ku buryo mwijoro naryamye ukabirota wacu uvyuka ukumva ni koshimana avuga nti bijya bintu ntibiri normal kubera ko aho nshaka gushika ni hehe nta muntu numwe yigeze ansigurira mugo rukiri muto kameme sinatahura ko ivyo bintu bishobora kuza ku mubiri nta muntu numwe yigeze abimbwira mugabo mwishuri ndagwa ku mwana ameze uko yari traumatisme je mu buzima bwanje narumvise ko ngiye gupfa ndavuga ivyo bintu niyo vyanza ko niwo mwaka nzoca mpfira nkaraba n'abantu nkaraba umuntu nibarakuze nivyo bintu naca mbona muga kubera ko nari mfise confusion numva umenga n'uwo mwana ibintu ambwiye nawe nturisi urumva kubera ko nta muntu n'umwe yigeze atwicarika atubwirire ati ibintu burya bimeze uko narigeze kubaza umuvyeyi wanje igihe kimwe hariho dutabo baduha ku ishuri baduha udutabo hariho umuntu yitwa Marayika n'umushoferi yitwa nimba yitwa Yohani aramumanukana amukuye ruguru amumanukanye Bujumbura uwo Marayika ngo yari umukobwa mwiza ngo ruguru yarakarorero ashitse amumanukanye Yohani sinukizina mugabo umugore yitwa Marayika aramumanukana wama Iyasa aramumanukana
amumanukanye ngo bashika mu ijoro Bujumbura twe tutabo sinzi ngene mutadusoma je naradusoma cyane amushikanye Bujumbura aca mubwira ngo ngwerega Yohani ngo jewe ngo burije ngo sinza ngo sinzi ngo ahonza kurara Yohana ati ingo tujana abakubise marayika mu cumbiwe bararanye marayika ngo hajya batangiye guhuza ibitsina Yohana acavuga ngo yewe marayika ngo raryoshe ngo mengura isugi je rero umwana narindi ntazi ikintu na kimwe cambaza mama ni mama isugi niki mama yarakangutse ngo ivyo bikuye hehe ndavuga nti nsomye ngaha ngo ndamusubiramo iyo passage numva marayika isugi mama aravuga mama arumva aho buza ati tindambaye ba nta kundi ngo urumva ngo isugi ngo numukobwa ataravyara jeno imeze kweri ko umukobwa ataravyara mwita isugi aca kubitako nakandi ngo isuri ngo wavyaye nawe mwita isuri wavyaye muga ko sinzi ko kabaho nibaza ko yaranjanira yarankatiye hano mikorosi yavuze ati information sinayiteguriye kandi umwana ntayongira ndamu amubwira urumva ko yagerageje kuvuga ibintu bija dans le sens mugabo ntivyari ivyo munyuma nayo imenye ko isugi atari ico atari umukobwa ataravyara mugabo urumva ndiko ndabereka quel point bigoye kwa aborder ma sujet nkayo uri kumwe n'umuvyeyi ni ikintu kigoye cyane rero bavyeyi ukuri mugerageze ntimugire abana abo bari koravuka ubu ntibahure nibazo twe twahuye navyo kandi abana bo ubu sico kimena twebwe abana bo unye fata yuko kajya kana k'imyaka 7 kaya kana k'imyaka 8 nka kaozi itatu kori ujya mwana arafise ama information yose ajanye n'ibintu bijanye n'igitsina umuha telefone ne kwaza nakubwiye ngo umve ko arabizi nta kintu kimwe atazi nica atazi arakironka kuri internet canke abana bakakimubwira abakirondeye nubwo atokora recherche abandi barayimukorera bigana rero ni mwitanga bo bigana mubaha ama information nukuri kugira ejo abana banyu muze mubarinde ibibazo kumbure vyahuye na generation ziri nyuma z'abanye bafisi bariko barakura bizoheza bitume abana bagira ubuzima ndora gitsina bumeze neza gusumba ubw'abandi sidira cahari ama indwara zifatira mu bavyirondoka ziracahari gusumba umugera gusumba imbanyi n'ikintu dupfa kubona ariko hari ibindi bintu bera mu makurise by'abantu batwarinda by'abantu bagwara ayo ma infection twavuze ariko batabivuga asanga umuntu ariko aragenda ukazobona iyagaje mu kabutura mwibarabara haca umwanya ukabona kandi arakubise akantu arungika y'agatoki kandi ntumenye ikintu na kimwe ukacugira ngo nakanu kamuriye kumbe aragwaye ararembye ahubwo bamuronderera ibitaro bavyagize kurageza kuri level kwiyagaza c'est vrai rero urumva ko zifata ugutandukanye aho nababwiye bike ariko bifata ugutandukanye umuntu wese agize amakenga naje kwipimisha abavyeyi ni muvugane n'abana banyu ku bintu bijanye n'indwara zifatira mu yimba vyirondoka urashaka usanga n'abavyeyi batabizi ariko ni mugerageze kwihososa hama mugerageze kubiganira n'abana banyu gutyo tugire Burundi bwejo bumeze neza busukuye vision 2040 2060 hazoba hari abantu bazima na cyane imbono ifashe usera amagara meza umva none ubwo bapfuta gute butagira amagara meza uhera ku magara meza yo mu mutwe na mu mubiri cyane baza ko etape ya mbere nuko reka kubigira tabu abavyeyi bumve ko umwana nimbaje kubwira ikintu nk'ico emerera aje kumubwira ngo uyu ko ari sugi ntube nk'umuntu akangutse ntube nk'umuntu agira haravye cyane gatandatu ko kubita umwana ati ko avuga ibisutwa nasone ko kicyo no kurasoma nanje nitanze namusomira passage nawe nakonora icyo voilà ukabona mwari ikofi byo mu ntazi ngo aririye kubera iki we abaje kibazo inosama yarashaka inyishu acaje ikofi byo mu gutwi nibaza ko etape ya mbere no kureka kubigira tabu umwana arunze ubona deje amaze kubikubwira c'est trop tard wo ntashwa nimwe ufise cumutora ubwo nyene umwicarike umuganirize ko yamaze kuronka information za mbere
numuhe izisukuye zimeze neza hanyuma ngene aje kwivuga kuri abana ubunye amafarmasi basigaye bayaronka kare gose kare nunze ubona umwana w'imyaka 2 akubwira ngo ndafise umusheri agaca akubwira n'izina giwe naho nyene bihera kubwira ababanyi ngo naka umusheri wa naka babwiye kori peshi je ngo arafise umusheri azonyeca twe twagira amusoka na peshi rafise amusoka kandi mugabo yose akunda umwana wimutse ahandi ugakunda uwundi nuko nyene bimeze no kuri kori agapana rero kori niwe yagiye kumbwira mama ati ko peshi afise umusheri ndambwira rahira arafise umusheri peshi numuzi musheri wa peshi ambwira none mubwira asharambwira izina giwe kandi peshi ntiyari yamubwiye cyandambwira peshi kutazimpaye usigaye unyegeza amakuru ntukimbwira warafise umushe asharatwenga twenze deje mbaye amaze gukonfirma ko amufise ndambwira yitwa naka ngo yego aravyemera urumva ngaho onye usigaye uvuga ati hari amakuru yancitse nayinzi mu mwana ngo turaba besto turabamera midi monde mugabo deje ageze no kureve kunyegeza ko afise umusheri seke harimo ka intelligence kuko menya ati bino bintu ngiranye babibwira abavyeyi urumva nkaho ci umuvyeyi yaciye akarira umwana ahita ntusubire ntugirene ejo hazogeraho abijamwe biri sérieux rero naho nyine abikore acenyegeza rero vya vrai sange habaye ibibazo rero nibaza ko abavyeyi beza muhora mwe mwagize chance yo kurerera muri generation yacu irimwe ama discussion nkaya hari ama conference hajya muhora mujamwo nibaza ko ari chance kubana turavyara ko dushobora basi kurererwa muri environnement y'abavyeyi bari bafise information parce que iguru ni information ko nabivuze abavyeyi bacu haba ama conflit yuko ntahura sindamutahura afise ibintu wowe kunabizi n'ukuntu yarezwe nanje afise ubuntu kuntu ndabona isirikire evolue ugasanga ariko ama conflit yo udatahurana mugabo atlisi ubunye hariho murashobora kuyibona ati umwana araza muri emise akavuga ati twebwe bana twiyumva gutya ibintu tubibona gutya anya hazi umuvyeyi nawe ati jana twatwa abavyeyi tubibona gutya anya omu hariho basi gutahura ati abavyeyi babona ibintu gutya abana nabo babona ibintu gutya ntaca rero gushira hagati cyangwa ugati okay jewe basi tubikore gute rero ko namenya ati woshakira nanshaka tubigenze gute mugabo mugiye atariho kumenyana ati bimeze uko haza ko hari yene bwa bwoba ya tabu ni ibintu by'ibisutwa deja hariyo ni culture yacu imaze imyaka itubloka igirante rero nukuri ku bantu hari ibiganiro byacu nkarahiriwe vraiment sinabesha hari abantu hari abantu muri emission ya Papa Sejara Big Zoe bavuze mu commentaire nayifise umunwa buje bacha bavuga wewe uri kuravuga ngo ntavyo yamenye imbere yo kutwarinda reka ndabishure ntavyo namenye nta emission yarari he ntayarahari ntiya dutabo niho nadusoma nabige butabo sinzi mwabukura hega he ngira twanshikira ntatwunasoma ntavyo namenya rero murinze mubona nje nkavuga ibinje ndiko ndababera incungu kugira ngo at least nabirivuga ngo abantu banjishwe no kutamenya at least fumu yoba ujamwe umugabo warufise information mugabo ntuzire kutagira information usanga ugiye kwimenyera indani wakamaze kuba rero just muvyo murabaho connaissance ko tunabivuga big ko tuhamurika aho hantu kuri ni benshi hananiye kumurika ni benshi hananiye kumurika twe batwita abasazi ntibagira indero ivyo bintu bako baravuga mabo gacha basanga biko bikiza abana babo biko bifasha n'abavyeyi mu byabo aho kora birabana kandi abana bo bafise ikintu cyambere cy'umwidegemvyo hamafise ubundi buryo bwabo bwo kuyumvira ku buryo sinzi kurabona ubu abana batu barishura kera umuntu akuze ko arakuvugisha nawe rwo kuvugisha ibintu wumva yuko kuvuga ibintu bitari ivyo ariko arambesha warahora mugabo je umuntu avuze ngo kuyango siko byagenze kuvuga mu directeur w'ishuri ariko aravuga kera twapfa n'abavyeyi ko nivugana utanyishura wavuga uvuze ugacukubitwa ushaka ngire kibizaza vomye rero igihe vraiment carahindutse mugani baza yuko communication yofasha gose hama communication yuguruye vraiment hakundi no gufata risk nyene hama abana bubu baravuga twekera nibaza yuko twekera vyagusaba ko umuvyeyi wenyene avuga twevye abantu twari kuvuga naho kurigara hariko ari umuntu yakubwiye ibintu ntavyo wari kuvuga ngapite twari kuvalorize ivyo umuvyeyi wawe ko mabikubwiye nawe mu rukundo apana kora kudomye uhagaze ko barabara n'agakobwa ngo kitarabwira ati aho duhungu wishinga utodukobwa wishinga ikintu nk'ico
mugabana bubu arakubaza ibibazo arakubwira aho ya nanye muri filme bavuga kuno nuko navyibagerageze gwa kiganiro bari ko interview abana bo muri interna bavuga aravugana nyene ibintu bahora bayaga ku ishuri n'ibiki bintu nk'ivyo harimo n'umukobwa yavuze ikintu kiri bizarre nimba avuze ngo ngushize iki ku gutwi ngushize ngo iki ku gutwi ukagira ngo maraporo sexuelle ngo ntandusama ikintu cyo gitunguru coca paracetamol ibintu nk'ivyo umve nige ibintu birakora gabe we nakubwiye ni bamwe bo ku ruhande twatu information bamwe bakubwire ranje iyo information regeze kuyihabwa vraiment no babeshi ya paracetamol na coca nguranywa paracetamol kenguesha coca ngumva ngo ntuzomenya ningene vyagenze kumbe maybe yabikoza atari mu gihe c'agasamu ariko big ikindi kintu nagomba nongereko twavuze kwandura ariko hariho no kwikingira hariho uburyo bushasha bwo kwikingira busanzwe buhari peut-être hariho abatarabumenya ariko nuko uno munsi ntimumaze kumva bavuga ngo erega ngo umugera wa sida nguranyika mu maraso bya navyo murumva uranyika mu maraso ngo canke ntibirashika ukumva umuntu avuga ngo naka ngo yahuje ibitsina na naka kandi ngo na personne A yahuje ibitsina na personne B hama B yaragwaye muga A mu nyuma yaragiye aripimisha asanga ntiyanduye haje avuga ngo B baramubeshirere ntagwaye suko ataba ntibavuga kugwara ariko niko tuvuga mu makartier nivyo tuvuga ariko bavuga ko umuntu agendana umugera wa sida alors suko B atagendana umugera wa sida arawugendana arawufise mugabo afata umuti neza umuntu afata umuti neza akabikurikiza inyuma y'amezi atandatu arashikira charge virale indetectable kuvuga ngo ntaba agishobora kwanduza uwundi muntu uno munsi nkuko MS ibiharura uvuga ngo je ngo fize ngo ndiminize ngo sinandura kumbe uno munsi OMS ikonsidera yuko umuntu wese ataripimisha aharugwa yuko afise umugera wa sida ikintu kitwemeza yuko udafise umugera wa sida nuko wipimishije naho ngene ngira chaque 3 mois mu gihe ukubagana cyane rero no kuvuga ngo umuntu afata umuti neza amenye ko yanduye agafata umuti neza inyuma y'amezi atandatu ntabagishobora kwanduza abandi bantu nico gituma twageze kuherero bishimishije mu Burundi no kuvuga ko abantu benshi barashoboye kubipimisha ariyo ikintu bita 95 zitatu 95 no kuvuga ngo mu bihumbi 2030 hari umugambi wuko abantu 90 kwijana 95 kwijana bazoba bipimishije muri 2030 bazoba bipimishije umugera wa sida bose hamye 95 ya kabiri no kuvuga ko 95 kwijana babo bantu bazoja ku muti hama 95 ya gatatu nabo 95 babo bantu bazoba bashikiriya charge virale indetectable gutyo umugera wese uzoshobora kugwanya kuburyo muri 2030 ata muntu numwe azoba gishobora umugera wese utazobukira ikibazo nico gituma no munsi dufise abantu benshi bagendana umugera wa sida kandi bagashobora kubandanya ubuzima bwabo neza batanduza n'abandi bantu ico ni kimwe hari kindi naco murazi yuko hariho iyo bita PPE nukuvuga ngo umuntu arashobora kuba yahuje ibitsina n'umuntu akikeka ko ashobora kuba yanduye tijewe la personne B arashobora kuba iyo nyanduza reka rero mpeze ngende imbere y'amasaha 72 ariko vyiza ni 48 bashobore kunkingira umugera wa sida naho nya hari ama traitement ikindi naco hariho ibinini muramaze kumva wasi yuko hariho abantu bavuga ngo hari ibinini ibintu byose biba biri muri quartier bivugwa ngo hari ibinini ngo bifashe ngo nta sida wandura navyo murumva navyo ni kuvuga ko ivyo binini birahari ivyo navyo vyitwa PrEP prophylaxie pré-exposition ni kuvuga ngo ni binini ushobora gufata imbere yo kuhuza ibitsina n'undi muntu hama ntushobore kwandura bikagukingira umugera wa sida sinavuze
za ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka navuze umugera wa sida gusa le VIH iyo tuvuze umugera wa sida muharure VIH sivyo kuko VIH niyo virus hama sida nayo ni ingwara sivyo rero ubwo nubuhinga buhari kandi inkuru nziza nuko ivyo nti byose tuvuze biracari ku buntu umuntu ashaka kwitura ikigo nka NSS umuntu ashaka kwitura akaja kwipimisha akaja kurabisha izo ndwara zose ibyagusa ubwo buhinga burahari kandi hariho n'ibindi bigo nka za ABUBF biraheza bikabafasha umuntu rero ntatinye kwera ko urumva amafinance murumva iyaguma hinduka hari gihe cyo bizoba biriho amafaranga umuntu agasanga agiye kuriha ariko biri ku buntu umuntu arashaka kugenda izo service zose kandi abaganga nukuri ntugende ufisi indwara canke wayiketse ngo baheze akubwire ngo ngwarabuje ibitsina oya pe barakwakira neza kubera ko nabantu babaye bien formé murashaka kwitura ikigo NSS iyo ufisi iyo kibazo kimwe muri ivyo murashaka kwitura za BUBF n'ibindi sinzi ko eko neza ko ijambo ryari waraye kibano kirakengeretse ndabimenya ko uvuga ibintu nk'ibyo sinzosura gukengera abantu twakuranye kibano kirakengeretse kuri urakoze gose urakoze gose avuga nk'umuganga Emery yarenze Emery merci beaucoup vraiment duhaye kuri sagesse nibaza ko hari ma information menshi gose tumenye ngaha abantu batukurikiranye bamenye muri kino kiganiro kandi agiye kubafasha natwejeje kudufasha gusova ubuzima bw'abantu benshi bwagira bwononekara cyangwa bwagira utumurongo kuko niyo but turinze tumurika mu isujo kugira ngo dushobore gusova cyangwa dushobore hagira ikintu dushobora guhindura mw'ivyo bintu vyagizwe urunyegezwa kandi biriko birica societe yacu y'abarundi n'abantu bose bumva ikirundi rero turagushimiye gose mpora numvigana bavuga ngo nije ndabakenguruki ariko uri wakoze ati niyo mwasura kuntumira nzobanguka mve tuzogutumira cyane gose ijwi ryumvikana n'ikirimi cumvikana ego kweri turaryohewe ndabakengurukiye antene batwana baravye emission nabo nyine bagiye gusaka twari turyohewe baragoshe gose kwakira umuntu nawe uri umuhost ukiga kuko ubuzi ko nabarakora abantu banyine bariko bariga donc tutaje gutumwanya Big Zoe merci beaucoup wakoze nawe thank you very much babwira bagire commentaire bako baje mwakoze gose kudukurikirana jewe kino kiganiro cyanjyoheye ngira ndagusabe kino kiganiro ugipartage kubera hari abantu benshi nukuri je musi numfisha kiganiro naramaramaye cyabana biga muri secondaire ko aravuga ibintu babwira ngushire ku gutwi ngugira ibiki ibintu bitabaho ngavuga umuntu akora bivugana umuntu akuze kandi ukavuga uti donc ari umuntu amaze ku rero tubibwiwe n'umuhinga abikoreramwo atanze aho ushobora kuja izo information shatse kuronka nyinshi gusumba cyane gose ari ngaha niko kazakora umusanga ku kazi donc nukuri kino kiganiro tugisangize benshi kuko hatangura amagara mbere yuko umuntu aza kuba umwarimu cyangwa umuganga cyangwa umusoda cyangwa umukuru w'igihugu cyangwa ikintu cyari cyo cyose hatangura amagara kandi danger ya bino bintu nuko singwara bimenyetso byayo bibera ngaha n'ibintu byose bibera mu ibanga bibi bikorwa bica gukorerwa mu ibanga haba iparti ingwara nyinshi yavuze hafi zose zitangura gufatira mu ibanga niki hama barundi ku kuntu duhora basi mu gutanga information nk'iyi akaba yitanze mu buryo butomoye nk'ubu atamvugo babarira amatwi imwiheza udatahuye ikintu na kimwe ciyemwo gipartage gipartage umwana wawe umubwira gipartage abandi bana bagenzi biwe ebana tugisangire gushika kure hashoboka ego Emery wakoze bose asante sana abadukurikiranye mwakoze cyane mwarakoze dabo kuduhitamwo ko bakunzi bacu ukaba ukicitse kuri uyu munota n'ukuri tugushimire vyihariye kuko hariho abandi benshi batageje bagicije hagati nibaza ko bahomvye ahubwo wungutse gose ariko kandi sivyo kufata minenegwe turagushimiye gose ko waduhaye uwo mwanya waduha agaciro wumvise ko twovuga twumviriza si ibintu bitoya ni ibintu binini cyane gose rero merci cyane hakaba ari cyo mwize no kuri mu bitubwira muri commentaire kuko biratwankukaje gose ko twabwiye abantu twabwiye ibirobo
kuko dukorera abantu rero iyo tubonye ama reaction yanyu bituma tuvyuka tukakora ikindi kiganiro kandi bituma twiyumvira ati mbega ubu naho tumurike hehe mbega ubu naho tuvuga ibiki mbega ubu naho tuza kubafasha mu buhe buryo rero ntimuzifate ibintu bisanzwe bagiye mugira ama commentaire ni ibintu twe bitwubaka cyane gose rero abahari babikora nukuri Imana bahezagiriye cyane gose muri pilier nini kuri success ibiganiro byacu kubera ko nyine ngo mutuma twiyumvira nyine ku bindi biganiro twashobora gukora amane duhagarike ndabashimiye cyane kuba muri abakunzi ba Saran Vibes muri rusange atari ikiganiro kimwe gusa naho butaha mu kindi kiganiro bye bye